ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanje. Hari impamvu ndirimba nezerewe, naratabawe, nije natabawe, ndiko ndakubwira ingene nje natabawe. Kandi ndabizi 1 2 3 4 aho natabawe ndahazi live gutya. Birakunze kuvuga ko abana b'abakozi b'Imana kenshi usanga muri adolescence yabo bafise ubuguruguru. Wewe waragize ubuguruguru? Kubera urumva tuba twakuriye muri vyo nta kindi ubuzi. Hanyuma rero utangiye guca ubwenge, ushaka kuja kuraba ibindi abandi bagucutse. Malheureusement umva la plupart des fois usanga ataco bagucutse iganje gusa nta kindi. Nuko nitabi n'inzoga nta kindi baba baragucutse. Kandi ivyo bo utabibaye mu maso urazi ko bishobora guhitana. Kandi urumva na umwana w'umwisite, je nabaye mu Kamenge, nabaye mu Cibitoki, narabaye mu Ngagara. Wagize mariage no ndakwita umustar, uri umuntu azwi cyane muri gospel. Vyari vyoroshe muri church umuntu ajejwe sound, ajejwe ibinabiriya gutora umukunzi. Kandi ico nico cabaye ikibazo cyane ko nariko ndironderera en fait, nariko mugabo maze kubireka no kubiha Imana ngo niyo byaci binyorohera. Ntibyari byoroshe. Bisigura ko wari umaze kwicagura inkumi nyinshi ariko ubona ati sizi tufatana umuganda. N'abandi bakancagura sije nyene nacagura. Twaracagurana. Tubwire ico gikundiro muri cyacu umustar tudeye munyere turi interesse nawe turabona ko ufise kashi. Byarakorohe. Na kashi wari ufise. Ako wari ufise Yesu. Nafise Yesu. N'ubustar. Maybe. Byari byoroshe gaga dudu. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi ahandi ndabura ko ari juste gale cadre from our side ke black match on the black bino camera mwitu musaza ndabura ko ari mukubito n'umumomoro n'umutaturo twa durekezwa na akaranga event ifatikanije na Blue Harmony ku giteramo kidasanzwe umukozo award 30 tuzwa kuturi kuri Jean de public Queen Poem idasanzwe tuba turi kumwe n'imigwi n'agakaranga myinshi cyane nkayo singa mu gihugu twupa magaba association culturelle abagumya banga inahemuka indanga Burundi n'abandi benshi cyane nkuko mubibona ngaho mu bikurikirane ndayivugire yavugiye umwami reka nanje bavyivugire. Umukozo festival tugucika nukure tugarutse nababwiye nibidasanzwe no munsi dufise umutumire yajaberewe yajashagije ariko yajazanye ijambo mwite Dudu ni yukuri niwe mutumire uno munsi n'umuvyeyi n'umuvuga butumwa n'umuririmbyi afise amateka menshi mbega kahise kiwe kubu iyo tuja hameze gute indoto ziwe nizahe turi ku murongo w'ubuzima ndabura ko ari umutumire uno munsi ndakura musaha Dudu. Amahoro neza mu friend. Nizira kumeze neza. Cyane gose. Queen Poem idasanzwe. Fit sana kabisa. Ndabura ati welcome back mu gihugu cy'amata n'ubuki. Asante sana. Niki kinorukumbuye mu Burundi? Uburobe. Kandi nta repetition yabayemo n'uburobe bro. N'uburobe. Razi yuko. Nashise ndabusaba naburi imisi 3. Imisi 3. Hari bagwa wirira ubufu bw'inyange, ubufu bw'iki? Yabo. Oya ngishikana buri imisi 3. 3 jours. Ndaburuhuka kabiri cyasubira kandi imisi 3. Neza cyane nuko ndatwe twari tugukumbuye kujya warakumbuye Burundi abarundi twari tugukumbuye nuko Dudu kuba tazi Dudu ninde jewe ndumushinga ntahe mu Kirundi nkuko babivuga mugabo sinatiwe byabindi ariko sanzwe ndumuririmbyi aririmba indirimbo za gospel zo gufasha abantu gusunika abantu kubatera intege no gutuma imitima yabo iruhuka kurusha kuko nanje wanje uba waruhutse iyo rero wanje uruhutse cangira transfer ucu transfer hamaye nkaba nubatse abana 3 mba muri Kenya sanzwe ndumuntu akora ibintu byo guhinyanyura amajwi hari muri consultance ya audio hanyuma nibyo nibaza ko ari ibyo. Queen Poem idasanzwe nuko ubuto bwa Dudu bwari bumeze gute? Je nari umwana akerebutse bro. Je nari umwana akerebutse vraiment akunda gukina n'abandi. Sinovuga ko nagize ubuto bubi vraiment. Ego. Kandi urumva na umwana w'umwisite. Je nabaye mu Kamenge, nabaye mu Cibitoki, narabaye mu Ngagara, ubu tugeze mu Kigobe. Ego. Urumva. Mu misi turegereza kiriri.
pas vraiment ikiriri none rega ntibisobanura yuko uba uteye intambwe mu buzima. Oya nikora numvise mu komwegereza amakarita gusona oya kigobe kiriri kibenga kinanira. Oya neza yuko ahubwo ninagaruka mu Burundi ikintu nifuza no kuronka inzu nko mwijenda zamukikari ahantu nyene ahajya hazi igipfungo mu gitondo. Nuko rero warabaye Kamenge hose zo nari umwana wo mwisite teri inkuru azi gukina azi ubunyoni bwo mwisite nyene. Nuko wavuke mu muryango kwijijwe uri umupeti mutama wawe nizere ko we wakuze ari pastori imbere ko tubishikira kuva ndamumenya yego. Nuko bica biba gute kwishure mu kibano Dudu yari umwana babona gute? Oya urumva mu ntango z'ubuzima bwa misi yose urumva ubikuriramo ukabikuriramo kubera abavyeyi babirimo hanyuma ubundi mwanya nawo ukabivamo ukaja kwironderera ibyawe nawe kugeza utahuye yuko nta bihari hanze. Ego aho rero uri muhira aho rero uracari muhira ndiko ndavuga urumva ubikuriramo kubera abavyeyi ari babirimo hanyuma mu nyuma ukaja kupima ibindi hanyuma rero un certain moment ugasanga jewe nasanze un certain moment nkwiye guturura nka kurikira inzira yo. Birakunze kuvuga ko abana b'abakozi b'Imana kenshi usanga muri adolescence yabo bafise ubuguruguru. Wewe waragize ubuguruguru? Kubera urumva tuba twakuriye muri vyo nta kindi ubuzi hanyuma rero utangiye guca ubwenge ushaka kuja kuraba ibindi abandi bagucutse. Malheureusement umva la plupart des fois usanga ataco bagucutse iganje gusa nta kindi. Nuko nitabi n'inzoga nta kindi baba baragucuze kandi ivyo utabibaye mu maso urazi ko bishobora guhitana. Nuko tudurageze muri adolescence acahura n'abaninja bameze gute? Oya ahubwo ce ndakizwa imbere kukizwa ndakene kumenya icyatumye wukizwa kwanza. Icyatumye nkizwa wari mu ngesi zawe ugendera mu biki? Wanashaka nta ngeso nyinshi nari ndimo uretse nko kuba violent kwana ibintu nyene by'abantu baba adolescent nyene ibintu byo mwisite urabibona nawe. Nta buzima buri hama kandi urumva twakuriye mu gihe Burundi bwari bwaguja mu ntambara ugatusanga rero uri mu bintu nyene biraho kubera kubura ico ukora tu apana kubera wari babifisemo gahunda cyangwa ubifisemo conviction runaka. Ariko icatumye nkizwa nuko jewe nahuye n'Imana personnellement ku giti canje nshobora kudefinisa ku giti canje muri sense yuko yampaye impamvu yo kubaho. Urumva uko ntayo nari mfise sinanzi impamvu ndiho impamvu no byuka mu gitondo hanyuma kandi ibyo bihindura uko niyumvira bihindura uko mbona ibintu ntangura kubaho ubuzima buri different. Nuko hari n'abavuze ati buri adolescence Dudu kabisa yabaye wastamana arashiramo na dreadlocks. Oya nifitiye n'ubuhanza aravuze ati nukuri kw'Imana tujya kabisa nta mushatsi nigeze vraiment nta mushatsi bon nari ufise ariko sinabise wo gushama Madrid wampeze ko kare niyo bamusigaye imwe igihara nyene nuko ni bande bavuze ko nari sa Madrid navyumvise uko nyene ngo warufise dread ngo kandi ngo n'agatabi yarakafashe kabisa. Bon ni ibintu nyene byo buri kuragerageza nyene ukora ko nyene nk'abandi wumva ico bagucuza ariko ntabwo nabibayemo nkuko abantu babyibaza. Nuko wapimye agatabi ko karyoshe akabogi wagapimye shisi mbira papa ni avuga ati umwana ariko arampinduka. Oya ntiyabimenye ibyo ntigeze abimenya ko mutera ko byari binyegeje mugabo yarashobora kubona utuntu nyene tutameze neza. Nuko ntibimeze neza uri kurarondera Yesu muca muhurira he? Wari mwibarabara wari muri douche? Nari mu cyumba canje nari mu cyumba canje nari mfise ibintu bingoye personnellement ku giti canje navuga nti nimba kabisubaho ukaba uriho nkuko mpora ndabyumva papa bivuga na mama niwanyihishurira vraiment nanje ukampa ukaseruka muri ibi bintu ndimo kuri vraiment nanje nca ndagukorera nca ndagukurikira
haheze umwaka ntibaza ko nabonye ibintu ntari niteze kubona bro nuko nahindukiye wese ugeze no munsi urumva ryari isezerano twagize niwantabara ngaha naje campindura ndagukurikira kabisa nimba atari banga ico kintu wabona ko ari Imana igaruka guza Intahe oya ngaho sinjamo nuko iryo libanga mufitaniye n'Imana biriko bisa kuyindi poem bidasanzwe wewe gaero uko tubwira amajambo akomeye Dudu imuhira wari umuhungu mukuru nawe utabitubwiye nubu ndi umuhungu mukuru yego nta ikizo upfa kinahindutse biriko biza kuyindi poem bidasanzwe imuhira wari umuhungu mukuru kandi barasenga cyane bande barasenga cyane imuhira icyo ugiye mbega ntivyashika ugasanga abana urabona ko mwe muhera muri Sunday school abandi mugahera mu ibi na biri ugasanga hari amabsansa mwe batera babona muhira ku buryo umuvi abona ati uyu mwana ntongereje impoe muhera ngo nyongereze ukwemera karaba bon novuga gute hariho ubuguruguru bw'ubwana sibyo hariho n'ubunyakibi bw'umuntu umuntu aba afite ikibi muri we ibyo bintu biratandukanye jewe nta bubi nari mfise bugamye butumbereye ikibi je nari umuguruguru w'umwana w'umuguruguru nyene niba ariko no byita urumva hanyuma rero kandi sinari noroshe nkuko nabivuze nari turbulent mugabo sinari creatif rero baranyihanganiye kugeza nto inzira yanje nuko rero Yesu nyuma y'umwaka abantu ubona akemuye ikibazo hari abantu bakijijwe muri uwo mwanya barira abandi nabo yahora yambara amajinsi nk'agaca agenda agaturira ati genze ukambara gishinga ntahe abandi ugasanga inyifato birahindutse we byagenze gute Yesu kivuga ati cenda kwakire nk'umwami n'umukiza jewe urumva naje muri church sanzwe do mu musicien kuri Centre des Jeunes Kamenge hanyuma mbayo nza maze gukizwa maze kwakira Yesu ntaha muri church iwacu nukuri ibintu byo kwambara niki ntibyigeze bibinyisha ikibazo nashitse just ninjira mu baririmbyi hangura gukorana nabo hama birakomera bitangura gufata iyindi ntera gutyo pore bigeraho nyene nshika ahantu bitangura gusohoka muri church muri compound ya church abantu batangura kubimenya around ntangura kuba umu artiste gutyo en fait natanguye ndi muto ntangurira muri church je nta yindi transition numva nagize mu buryo bumwe canke ubundi ijanye n'imibereho kuko nta mibereho nari mfise yatarerega nta bino nari umupeti nta mibereho yindi miremire nari mfise kandi nivyo nari ndimwo byose nari ndabirimo kubera just irigara urumva irigara kubana n'abandi ugasanga uri kurakora ibintu ugira ngo wemegwe muri abantu urimo mugaba apana kubera ubitahura cyane canke ubyumva cyane rero transition yanje ntiyangoye ntiyafashe umwanya muremure ahubwo icangoye kwari ugushobora gukora ibyo nari nsanzwe nkora muri church kubera church iri organize ukundi kuntu kuri different nuko uri kuratubwira turacari ku murongo w'ubuzima kwindi ni umurongo w'ubuzima uri kuratubwira nuko rero twigarukire ku kazi kawe tuduyamenye igihe ariko afite impano yo kuririmba nabimenye juste avant yuko munja mu vy'Imana hagati mu bintu byinshi nariko ndakora natanguye kugira passion y'igitari irenze ibisanzwe hanyuma mu nyuma muze arabibona ampa gitari yiwe kuwe nawe yaravuza yaravuza gusa bisanzwe ariko mu musicien uretse ko atigeze abikoramo carrière ampa gitari yiwe ampaye gitari yiwe nari kwijuru hari ya gatandatu ndayiga mu nyuma nza guhura na ba Maisha sinzi kuyibuka Maisha ndamwibuka Madrid na wawundi avuza gitari yitwa nde Bede ni bari Bego
kuri centre jeune Kamenge menya yuko bigishayo canjayo nuko byagenze mu nyuma mpurayo na bakakabone nabande nkiraho rero Yesu aramfata arantwara ubusanga uburirimba kiriza urutoke ibintu nk'ibyo rasta ibintu nk'ibyo nuko biriko bireja rero kwindi poem ni poem yera ibyo niko bivuga mu blague kandi ari ibintu bikomeye iga ni ibintu bikomeye cyane uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane dudu shagaye nuko uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane uciuza rero urakijijwe umuziki wawe mucya mubana gute je natanguye nandika indirimbo ndazandikira ibikorane twari dufise nta gahunda nari mfise yo gusohora nta nibyo nari niyumvira tanguye nandika indirimbo sinabwaje no kwishuri by the way sinabwaje no muri Africa hepfo natanguye nsohora indirimbo juste kugira ngo abandi baziririmbe canke dimanche tuzikoresha ziba nyinshi zitangura kuba nyinshi gucyo mu nyuma twumvikana ko dukwiye gukora iyo ntuze group dukwiye gukora album dukora album itatirirwa jewe ntitirirwa jewe mugabo yarimwe indirimbo zanje turayisohora ibi ya mbere ngiye kubona mbonera afatishije igiye no mu Rwanda n'ahandi cyabona nti you know what akantu maybe hari ibindi bintu biri inyuma birenze ngaho nuko ninji natangura ndazikora rero noneho zitirirwa jewe na hasolo yose urumva byitirirwa wewe yabyitirirwa wewe tangura ndazikora ibisigaye ni histoire nuko nimba atari banga indirimbo ya mbere wandise wari muri mood yahe niki kintu wumva kikubiramwo washaka kuwumviriza asigaranamo ya mbere ntayo nibuka ya mbere yego iyo nagize ubwa mbere iyo nibaza kuri mu za mbere ni ndagushima ndagushimiye umugambi tuza kajwi ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanje nayiririmbye ndibuka yuko nayanditse nayanditse mpejeje gukora ikibazo cy'igifaransa ibindi bibazo byose byananiye umwaka narabona ko mpava ntemuka kandi ibyo urumva aho gaparti kaje mu nyuma sino itangura parti generose nayironse ivuga ngo ndi mu buntu bwawe sinkekeranya iyo niyo nari naronse ego ibyo bindi byaje mu nyuma ibyo twatanguriye rero yari indirimbo iremereye mu mutima wanje kubera kandi imbabaza no kuririmba kuko nariko ndavuga ndi mu buntu bwawe sinkekeranya kandi ibintu byose biriko biraba mu buzima bwanje arakamaramaza kabaye ibintu ni dega urumva ana madega gusa yigendera hejuru y'ayandi nanje ndiko ndavuga ngo ndi mu buntu bwawe sinkekeranya ngo ibintu byose ni sawa urumva byari bigongana mu mutwe wanje byari bigoye kwizera kuko ibyo nariko ndaririmba ntaho byari bisa n'ubuzima mbaye urumva niyo mpamvu ntashobora kuyibagira muzo nibuka za mbere kuko yo hari kera hari nciga kuri ene ngitangura superieur so iyo ni imwe iyindi nayo ntitwigeze tuyikorera video ariko nibaza ko yamenyekanye ni yitwa n'inshuti idahinduka nayo iri muzo nakoze mu za mbere inshuti idahinduka iri muzo nakoze za mbere ariko iyo nayo nayikoreye twari dufise ibintu dukora by'amasorti yo kuja kuvuga ubutumwa muri serire zacu iyo nayikoreye rero igihe naja kuvuga ubutumwa nayanditse turahava abahava baja kuri terrain kuvuga ubutumwa nuko rero namenye yuko mfise urutoki nuko inshuti idahinduka right tucishije ko gato amasegonda tubaye show tera babwiye ati nzomubazanira none nguye
n'inshuti idahinduka y'urukundo rurenga ko nanezerewe pe ko namumenye right duwe na za feelings hari oya kandi turi mu kiganiro vuba cyane wowe tuvuga akantu gatoya bazi hari inkuru munsi nzomu oya ntibikunda wabishize ku yindi poem idasanzwe bije ku nguvu zidasanzwe ndakubwira ko byavuze komera inshuti idahinduka ni n'indirimbo abantu benshi bari mu bibazo usanga bari kwaririmba indirimbo yaramenyekanye mbwa sinigeze ndayishira ku masiporo tubwire iyo nayo wari ukeneye ko abantu baza muri ico gikorane bigenda gute mukiye gikorane ico gikorane wabandikiye inshuti idahinduka tigenda mu iririmbe oya twarakoranye abantu nko kuri terrain ya basket canke hajya kuri dragon hama tukabashingira intahe tukabwira uko twebwe byagenze mu nyuma tukaririmba indirimbo zitandukanye niyirimwo rero twakoranye abantu gutya kigafla kabisa twaragenda tugasanga abantu bari kuri terrain hama tugakoranya abantu nanje nasi guitar session ngendana tugahagarara mu ibarabara tukabwira abantu bya Yesu raba ingene Imana ikora neza no munsi yacibagiye kandi gitari cyarahinduye abantu benshi biriko biza kuyindi voice bidasanzwe biriko biza ku nguvu zidasanzwe nuko biriko birakomera urabandanyije rero uranditse indirimbo zitandukanye dudu uranditse urugendo rw'umuziki rero ucubifata nk'akazi ryari rero ndetse nigeze ndabifata nk'akazi n'ubusakazi kuko kugeza ubu umuziki si wo ntunze si wo nkora ku munsi n'igihe nari nkirino nkora umuziki sinahembwa n'umuziki nari mfite ibindi nkora ku ruhande byo mu buzima bwa misi yose maybe ngira niyo mpamvu bitahagurutse cyane kuko sinigeze ndabifata nk'akazi je nabifashe nk'ukorera Imana kuva ico gihe cyose n'amafaranga azava muri ivyo asubira muri ivyo nyene sino ibindi catu sino ibindi usanga ibindi dufise ahandi dukura famille yanje nanje dusani dukura ntidukura muri ivyo dukwira nuko muriko muratubwira ingene ibintu bimeze kira gihe yari generation abantu benshi muriko muraza queen poem abantu nk'aba Apollinaire abantu nk'aba Fortran aba Willy twaramutse Willy hariya muri Canada ego ari Arizona muri Amerika nuko kiye gihe warabona yuko ariho in generation ije izanye inguvu nyinshi kandi ku butumwa wasanga yuko mwese buhagaze ku ijambo imiziki yawe ugerageje kuraba wafatira ku kiguru uvuga ati buno butumwa nibo nkeneye gutanga ihagaze kuki ubutumwa bwari ubutumwa buremesha bwari ubutumwa bwo kuri nahaza bwari ubutumwa bushingiye kuki indirimbo zanje presque zose actually zose mba ndiko nsangira n'abandi ubuzima bwanje personnel rumba ego c'est vrai ndabishiramo ijambo ry'Imana kubera je ubuzima bwanje bufatanye nayo kandi ngendera ku ma principe y'ijambo ry'Imana mugabo ari ubuzima bwanje nta message comme tel mba fise ndiko ndabwira abantu mba ndiko ndasangira n'abantu ubuzima bwanje nk'ubu iyo nko kuri yamenyekanye cyane iyo vuba urumva amajambo ifise urumva urukundo rwawe wagize neza ijya couple ya mbere itangura ivuga ngo hari impamvu ndirimba nezerewe naratabawe nije natabawe ndiko ndakubwira ingene je natabawe kandi ndabizi 1 2 3 4 aho natabawe ndahazi live gutya urumva so si message mba ndiko ndabwira abantu niko nibaza jewe niko numva ni je mba ndiko ndavuga mba ndiko ndasangira n'abandi ubuzima bwanje personnel hama wowe ukabitoramo message mugasi nta na rimwe mba fise mu mutwe ngo ndiko ndabwira message nde kirumvikana ego ni jewe n'ubuzima bwanje n'ingene biriko biragenda uyu munsi canke hirya yejo hanyuma abantu rero bagafatamo lift bisigura ko indirimbo ubutumwa utanga ari intahe igishinga ntahe cy'ubuzima bwawe kabisa
kabisa nuko mukeneye kumenya Dudu ibiharimwo muzohera mwumviriza ubutumwa bwiwe indirimbo ndiko ndasaba yes nuko uriko uratubwira ibintu bimeze kiriya gihe rero urumva ubutumwa buriko buraza uri kuremerja ushika hose hari ibintu mwibuka ibintu mwabayemo kiriya gihe ukavuga ati ahantu kabisa nibutse igiteramo canke nibutse indirimbo ndabona ko zakoze ku bantu ku buryo jewe nyene mba numva no kwama yagize Imana bivanye n'ivyamwa vya buno butumwa bwiza na cyane ko bavuga ko uririmbye abasenzi kabiri icambere candyoheye nagize nico cambere cari kinini cyane carimwo abantu benshi cari ico mu Rwanda muri 2014 niho twakoreye icambere kinini kubera niho bari bafise salle ico gihe twari tumaze igihe turi muri promotion mu Rwanda umwanya muremure za 2014 13 12 hanyuma rero ntitwari tuzi impact y'ibyo turiko turakora ukuntu ingana je mbonye abantu uwo munsi nabuze ni wow akazi karakozwe kabisa urumva indi yanjyoheye cyane nijya twakoze Bujumbura muri 2019 twakoze ino niko ndavuga Bujumbura ngo mega si wondi twakoze ino kuri jardin public god Imana ni nziza hajya bavuze gute ngo Yesu ni Yesu agira neza ego cyane kaya kantu kari nuko uriko biza ku nguvu zidasanzwe uriko biza ku nguvu zidasanzwe nuko uriko uratubwira ibintu bikomeye uko kundi handi ndakubwira ko vyamaze gukomera uyu mukubito turacari kumwe na Dudu Biano camera n'umusaza of course Jenny juste gael sindahindura turabandanya urugendo rwawe rero urakoze iyo muziki sarumva ngo arakoze album ya mbere y'abandi baririmbyi 2012 yeah production cyinjiramo gute narashitse hano mvuye ku ishuri muri South Africa gahunda yanje yari yo gufata ubumenyi mfise nkafasha abandi yego nkafasha abandi nkatuma abandi bashobora gusohora indirimbo kuko je ndizera ko atari je nyene mfise indirimbo ziryoshe zini zo muri gospel cari ikintu mfise ku mutima vraiment kubona abantu batandukanye kuko mu ndoto zanje mu byo narota nashaka kubona nko kubunane turi abartiste benshi bahuriye nko kuri stade dutazira Imana mu ndirimbo zitandukanye nashaka kubona nko ku Pasika duhura twese turabartiste ibi nyene ba pionnier ko ragira mugabo nkatahura yuko bidashoboka ata content ihari hejuru y'ibyo nariyumvira n'uburyo Burundi bushobora gushikaho dushobora kuronka ukuntu tugurisha umuziki kugira ngo abashaka gutungwa navyo bibatunge ariko nanone nkasanga ikibazo ni content ata content ihari ata ndirimbo zihari ata ndirimbo abantu bishimiye baryoherewe nta concert nta festival nta gikorane nta rien rero navuga nti okay you know what reka je focusing kuri content focusing ku byo donc focusing yego niteho indirimbo niteho ibyo abartiste bafise kuko mbona haba mu binyamakuru mwe murahari haba mu bagura ibyuma abandi barahari abantu bariko baraja mu bindi byose bindi bitari content reka jewe ngume kuri content niko natanguye rero iyo label yacu ico gihe ndayija ko ndayikora mu nyuma ibyabaye murabizi imyaka uko yagira kurikirana ntitwabaye mu buryo buri stable cyane ariko twaragerageje abona gerageje ku abona sunitse narabasunitse haba bandishe canke abona afashije gufata Dudu ariko arakora ubufise andi mabanga ufise urugo ufise n'ibintu byinshi hari ikintu tutashize ko nari nkeneye kumenya wagize mariage no ndakwita umustar uri umuntu azwi cyane muri gospel byari byoroshe muri church umuntu ajejwe sound ajejwe ibinabiriya gutora umukunzi kandi ico nico cabaye ikibazo cyane ko nariko ndironderera en fait nariko mugabo maze kubireka no kubiha Imana ngo niyo byaci binyorohera ntibyari byoroshe kumenya ibibereye ntibyari byoroshe kandi wibuke rega mariage ubwayo
mariage ubwayo si ide y'umuntu, yari ide y'Imana kuva mu ntango. Rero gukuramwo Imana bituma uhusha umugore ahusha utunga. Voilà. Ntibyanyoroheye ariko harageze ko natinya kubiha Imana kubera naha kuyavinzanira ikintu je ntashaka. Umuntu je ntashaka, sorry. Yego. Natinya ko Imana ariko maze kubona yuko binaniye kabisa kandi mpava nkora amakosa, nahisemo kwizigira Imana. Bisigura ko wari umaze kwicagura inkumi nyinshi ariko ubona ati sizi tufatana umuganda. N'abandi bakancagura si je nyene nacagura. Twaracagurana. Tubwire ico gikundiro muri cyacu umusitare tudeye munyere turi interesse nawe turabona ko ufise kashi. Oya. Byarakorohe. Na kashi wari ufise. Ako wari ufise Yesu. Nahise Yesu. N'ubusitare. Maybe. Byari byoroshe gaga dudu. Yari byari byoroshe ariko byagenze neza. Imana yampaye umuntu tuberanye vraiment. Wow. Dukwiranye. Urugendo rurerure. Cyangwa ivy'Imana ntibyihuta. Oya byabaye vraiment mu mwanya mutoyi gutya. Uwo tubana no munsi yari umwana w'umugenzi w'abasista yirirwa muhira nanje nkamurengana ngiye kurondera handi. Kumbe yicaye ngaho mu nzu mana. Injya zikagusiga kandi ziri ngaho. Yewe. Niko bimeze. Iyo Imana itarakugurura amaso, ibyawe ntabyubona kandi biri ngaho imbere yawe. Mpamvu ari byiza gusaba Imana ikatugurura amaso. Kugira usaba Imana ikugurura amaso kucereke umufasha. Nuko wari umaze guhura n'abantu batari bake. Shaka umenga uri kuribariza. Ndiko nakubariza. Kumenga uri kuribariza garasi. Tubwire iyo nyota y'umugambi w'Imana wari ushashaye kurangura. Numva umenga ntiyari isanzwe kuri wewe. Oya urumva ibintu ni bibiri. Swat ni wabahemukira nibo baguhemukira. Oya kabisa nta notwa Jesse mpemuka vraiment. Ibintu byose babiri clair babi murabiganira ibintu bika oya reka none wohemuka gute kandi uriko uravugana n'abantu wabwiye ubutumwa bwiza gantunze. Ni message zibiri zitandukanye. Byaba byoroshe kudiraga umudemu ubwira ubutumwa bwiza. Muri kahise kahise wabwiye ubutumwa bwiza pana uriko urabwira ubutumwa. Yego byari byoroshe kudiraga umudemu wabwiye ubutumwa bwiza. Yego. Ntiyabona umenga uri ku profit ijambo y'Imana ugira kandi yarakijijwe yarahejeje. Mu buzima bwawe uri umusitari byarashishura kubitwa isano. Turaga umudemu akabwira ati vyari ivyo uri umusitari nagukunda ariko happy vraiment. Oya ntabyo nigeze vraiment. Ntabyo nigeze kubera sinadraga muri yo sanse je sinigeze mvuga ngo sister nagukunze ubona gute bimaze gutaya vraiment. Jesu uko nadraga muri sanse yo kudraga abantu bavuga je sinzi kudraga bro je uvuza bavuga makene. Wewe byari bikogwa jewe twasanga turi moto. Wow. Kuko nabivuga uko kubera hari abantu benshi usanga bari kwa mwuga ubuzima wori citegerezo kizima kandi cyabirenganya ufise urugo. Ikintu je maze kubona nuko bitagoye kuronka uwo mujana iyo ufise aho uri kuraja. Ntibigorana kenshi iyo uri clear aho uri kuraja nico ushaka gukora utabaye umuntu yigira ibintu birebire ngo agorane ntibigora kuronka uwo mujana. Ntona nk'ubufashe ubuvuze uti jewe unyene shaka kuja Gitega hamugaca telefona ngaho kuri Tramwex canke kuri uti nta bantu bagiye Gitega gantunze utagoranye barahari vraiment baba bahari ako ucumenya ko umuntu mugiye kwizera imwe ari inde baca bonyene barakwibwira bate bana je ndagiye Gitega nanje mubona gute twojana hama rero muri abo rero bose bashaka kuja Gitega ugashira abo mugumana. Nuko urabajije Imana hamuci wayisavye ikimenyetso vyagenze gute kadudu tubwire. Wayisavye ikimenyetso ntaguciriyemo wari umaze kugira aba ex bangahe? Oya ntaba ex rega Jesse nigeze nkundana bya bintu byo kuvuga ngo twakundanye ngo twabanye ngo hanyuma ngo turavanye no ni kuganira. Rega je nari umukozi w'Imana bro je nari muri rusengero sinashobora kugira ibyo bintu uko ribaza ko je nagite.
mumva ngena ashaka kumvugisha ibintu jewe nta no tuburamuze Rasco niwe ariko arahagarikira kino kiganiro no je sinigeze mba muri ibyo bintu gutyo muri yo sanze oya ko ari kuganira ukumva umuntu yari ko araja ukumva ko gahunda ari imwe wasanga atari imwe ugaca uja mu zindi gahunda ugaca uja mu zindi gahunda sinigeze nshaka gukinisha abakobwa jewe wow never kandi n'ubu ntabo nkinisha je sinkinisha abakobwa bishikira bake mu bazwi nike wishimikiza wewe ni decision fata ku munsi urazi impamvu kuko sinshobora kugira ibyo hanyuma ngo nongere nserukira izina rya Yesu none bica bigenda gute hako na Dawidi Imana yezagiye ba Salomo byarabashigiye kandi yabahaye ibintu atamuntu numwe azofaroze kwisi urazi ubwenge n'ubwitonzi biguhaye nanje siniko ndavuga yuko ndavyishoboza siniko ndavuga yuko ndumuhinga ndavuga ko ari engagement nafashe ni decision nafashe ndayifata ku munsi hanyuma nikamfasha amen okay kandi kugeza ubira cyamfashije none hari igisanga urumva niyo no cyumva no bibaza ko baba bakweshe cyo bambeshe vraiment no je nakuze urumva je mvukana n'abakobwa gusa mama n'umukobwa nakuze nubaha abakobwa sinashaka kukinisha abakobwa je sinigeze nkinisha abakobwa kubiza kwindi point bidasanzwe urabwiye Imana ati mikimenyesho ntibigira sanse urabwiye Imana ati mikimenyesho cy'umufasha w'iwanje bon urumva amenye gute mwa benshi ko ari uyo nyine bon warumubona imuhira namubona imuhira yari kumwe yaba ari umugenzi w'abasista yibera muhira urumva hanyuma rero mu nyuma haza kubaho connection nini irenze iyo imenyereye isanzwe ukumva ko atari bisanzwe mugabe ikintu nyamukuru catumye dufatana nuko mu bintu byose yari afise mu mutima no mu mutwe no mu bintu byose nari mfise mu mutima byaho tugiye twarabihuje wow duhuza na timing duhuza n'ingene tujayo byose turahuza erega suko nari nabuze wo dukundana nuko nari yabuze wo duhuza nari mfise mission ndafise mission mu buzima bwanje ndafise ndiko ndaja ndafise aho ndiko ndaja nerekeza nawe yari afise aho ariko araja kandi byarahuye n'abandi bari bafise aho bariko baraja muga ntibyahura kandi bidahuye naho mwamukundana gute bidahuye bihera mu muvanye ndakuva nuva umuntu wa principe ubwo wewe vya bintu uvuga ati wa murongo nyine murongo wawe ni wa murongo w'ubuzima tuvuga nta nundi ifise rero rasta nta nundi ifise kabisa nta nundi ifise bon umva ibintu bikwiye kuba noir ou blanc urimwo canke nturimwo bro urumva urubaha Imana canke ntayo wubaha bro uri mu buzima bwiwawe personnel je rero narameshe kamwe kandi ngerageza kumesa kamwe siniko ndavuga ko ndi parfait siniko ndavuga yuko atamakosa ngira mugabo narahisemo ibyo nahisemo narabihisemo wow kintu gikomeye cyane ibyo rero biri ku mpwemi dasanzwe impwe muyera ndabura ko byamaze gukomera uri kutubwira ibintu bikomeye cyane dudu nashashara ko bukaya duhafa dusozera biroroshe kuba kugwawe ugakorera Imana ukaba uri n'umuntu azwi cyane byose bivana n'uwo mubana nibaza ko byose bivana n'uwo mubana karero natanze k'umugabo witwa Warren Buffett mu investisseur w'umunyamerika yavuze ngo investissement yiwe ya mbere yakoze n'umugore wiwe nibaza ko ari byo cyane umugore wawe mugani sibyo tuvuze mu kanya ngo uhushe umugore wahushe utunga nibaza ko umugore wawe ingene uhitamo n'ukuri fo kwirinda kabisa ifo kwiyubara ukuntu uhitamo niyo mpamvu nibaza ko kubisa Imana ikabigushiriraho ikabigukorera ari byiza cyane kubera iyo ibigukoreye quand hariho chance nyinshi z'uko ibintu bishobora kuramba mugabo nibaza ko umugabo arongora cyane ndiko ndavuga ku mugabo umugabo arongora ari ikintu gishobora kumwica canke kamukiza wow nachacere ko kuva wubase wakiburonka n'umubiri
canke bikamukomeza uko tubwira ibintu byinshi cyane nuko uduhereka kuduhereza indirimbo iriko bikora neza yitwa ayaya uhereka kuduhereza n'izindi ndirimbo uri kurakora cyane gose nikiye kintu gitera dudu kuba ariko arakora ibikorwa byinshi byiza birenze ivyo yatanguriyeko kubera ubu buzima busa n'ubwafashe inzira abana bari ku ishuri konti iruzuye umugore ari ku kazi amafaranga ntibayahinduye nabyo ntaco bitwaye urumva kare nakubwiye yuko nasanze ndiko ndaririmba ibintu bidasa n'ubuzima mbayemo hanyuma rero ubu ibintu biriko bitera bisa nkuko ibintu ndirimba bitera bisa nk'ibyo mbayemo kandi ndashima Imana kuri iki gihe vraiment kubera nigihe kiryoshe cyane birababaje kuza kuririmba indirimbo z'Imana abana bataja ku ishuri umugore atagira akazi umva ko bitaryoshe na gatoya cyaragushiki oya niyo mpamvu naciye ndabihagarika nanje naciye nja kwanza gutunganya ibyo sibyo kugira ngo famille yanje ihagarare neza ubu rero bahagaze neza bameze neza nta numwe agwaye muri bo nta bose bariko bakora akazi kabo abandi bari ku ishuri hasigaye ikinone hasigaye ko nkora nanje ibyo nahamagariwe gukora kugira mugenzi wati Yesu akorane agira neza Yesu agira neza cyane gose Queen Poemu nuko uriko tubwira ibintu bikomeye cyane Yesu agira neza cyane yego nuko tuza tubona haraciye igihe presque mwese Dudu ngo aravuye mu gihugu ngo agiye kubandanyiriza ubutumwa bw'iyo handi ba Polinere bibera pastor abana ba apotre ba Fortra bagiye kurongora hanze bati bose ati generation P harabavuze ngo i gospel ni kubera itariha abana tirariha ni mihamagaro yahindutse harababonye umenga dudatayu abapeti bariko barakura ngaha nyene kubwa uvyakira gute oya urumva derega nagiye 2016 2015 ibyariko biraba ngaha mu gihugu murabyibuka mwese hama ndo nka opportunity y'akazi hari abantu kare sinzi umuntu yambwiye ngo hari abantu bibaza ko nahunze je sinahunze bagabo je nta numwe nahunze nta numwe twagwanye yego urumva narose opportunity y'akazi Nairobi canagenda gakora kajanye n'ivyo nize canagenda gakora Imana iradufasha turamera aho twari tugiye tumera neza turahaguruka ntangura mfise ntangura nkora ibiraka mu nyuma ndagira company yego donc ubu hamaze kuba nko muhira ha kabiri muga ntibisobanura yuko twahunze canke twavuye mu gihugu kandi igihugu yako tutavuye mu gihugu nuko tutigeze duhagarika gukora indirimbo z'abarundi none mba ngaha canke ntaba ngaha ariko uko mfasha abantu bikabandanya kubaho hari kibazo ariko arabona ukiyagiye basohora indirimbo nyinshi cyane kandi icwi ryawe n'ubutumwa bwawe bukenewe cyangwa inspiration ntizaduga i Nairobi oya no kwi Nairobi cari igihugu gishasha ati ntibyari ku nguvu zi Nairobi cari igihugu gishasha nabwizo kurondera kuhamenyera umuntu wese agiye mu gihugu nawe ugiye na uri bukamisho misho ndamwibuka Canada mu RPA nora ko byagabanutse gatoya n'abandi benshi kiya gihe uri muri Nairobi nturi kuraswara imiziki wiyumva gute warumva kuri muri manke kabisa ya bwa butumwa bwawe aje ikintu kigorana ni udafise plan iyo udafise plan iyo udafise ukuntu bipanze urutonde ngo ubu bifise mu mutwe iyo wipanze ukamenya ingene upanze ingene ibintu byawe bipanze ubura amahoro bro ubura amahoro sinigeze numva umenga hari ikintu ndiko ndacegwa kubera niko nari nzi ko ndiko nditegura ku buryo nipanga neza kuri saison nshasha urumva jewe kuronka ikindi kintu nkora kitari umuziki navyumva mu garantie yo gukora umuziki sans souci sibyo rero mu gusunika ibyo bindi bitandukanye byanshoboje kuba nshobora rero gukora ntibirashikaho nifuza n'ubu mugabo ndumva ko biriko biraza kenshi na kenshi umuntu araza muri church akabananya afasha akazoshika mu myaka yo gushinga famille akenera uburyo hose bagatubwira ati dukorera Imana kandi Imana itanga vyose nivyo kubgawe ino gospel dukorera Imana cyangwa tuyivyazamo umusaruro uhagaze dukorera Imana cyangwa dukorera Imana tuyivyazamo umusaruro
Okay, urumva Imana ntawe yibyaza umusaruro, Imana niyiguha. Yego. Sivyo, kandi Bibiliya iravuga neza, iremeza yuko umuntu ashobora gutungwa n'ubutumwa bwiza. Ariko jewe ku giti canje sinashimye ko bigenda gutyo. Urumva abo bigenda gutyo, it's okay. For me it's okay, niba aruko wiyumva ni bon. Mugaje ku giti canje sinigeze numva no tungwa nibyo nita gukorera Imana. Ibyo nita gukorera Imana ndabigumiza muri the menu yo gukorera Imana. Hama rero ibyo ibintunga navyo nkabikora ku rundi ruhande. Bisigura ko kuri mariage mu cameraman mufise akanya twahamagara mukaririmba kubo. Bisigura ko kuri mariage mu cameraman wanje twahamagara mukaturimbira ku muntu mufise umwanya. Ariko urazi wo mubivugana? Umva atari bwa buryo nyene. Oya wo mubivugana uramuzi? Ndamuzi. Ujya byemeye nibo. Nuko. Biriko biza kuyindi inform idasanzwe. Nuko uriko uratubwira Dudu. Twumva uri muri Kenya ngo urabaye pastori. Jewe twavyumvise uko nyene. Oya reka. Oya makuri ho yumvise asirikira. Oya. Cyane umvise gusigara umukozi w'Imana. Nibyo abantu bavuga nyene maybe nk'ibyifuza ariko ntibyigeze. Oya. Bon, ndi umupastori mu mutima kubera ndafise abo njejwe, ndafise abo nsengera, ndafise abavugana nanje, ndafise abo nkurikirana ariko nta sinigeze ndabihezagirirwa genre nka profession. Oya. Nuko rero umuziki urawubonye mwe muragiye na tanza karorero wenze ntwari Apollinaire yagiye kuba apotre nakana wabaye wundi nuko gospel uri hariya wasubiye kuyumva gute hapiti basigaye ngaha uri kurumviriza wasanze niveau yaciye gospel yakiya gihe ijya kuri niveau imeze gute? Urumva tumaze kugenda nta ubwo nyene tukigenda nta bintu byinshi byabaye urabizi nta bantu benshi barutse muri iyo minsi kuko erega nyene ibyatuma twe tudakora nabyo byarababuza gukora. Kuririmba biri muri entertainment nyene kandi entertainment ntikunda atamahoro ahari, ntikunda abantu bariko barumva amasoro, ntikunda abantu bariko barapfa. Ntushobora kuja kuririmbira abantu bamerewe nabi badafise akazi akora ashobora kuba ari menshi. Ico nico twakoze, ni inshuti dahemuka. But ngiye kubiraba uko igihe cagiye kiragenda nashimye Imana kubona hagati muri ivyo bintu nyene bibabaje hari abantu Imana yagira hagurutse, notama ba redemption baragarutse, Lopez, hari umukobwa yitwa Parfait menga n'abandi amakorali amagroupe ntuzeye Victorious Big Zoe d'ailleurs ntigeze ahagarikana kuri beat niki Prince Mushindi hamye hariho abantu Imana ibandanya gukoresha naho tutari duhari. Kiya gihavuzwe amajambo menshi haje urunganwe rutubwira ati Yesu uri umusupasta, abandi batubwira ati twinyira ganje yamuhemwera. Ariko mufiki nawo burya butumwa wewe nka Dudu ubwakira gute? Ariko mufiki nabo bana umviriza je ndasaba mbwira bo barafise abo babwira umwe wese yumva muri langage yiwe. Bibiri bivuga ngo Paulo niwe yavuze ngo kizima Yesu ariko aravugwa uko avugwa kose kizima ariko aravugwa. Jesi numva rero impamvu we nimba udashobora kumwumviriza canke wowe udashobora kumwumviriza umviriza uwundi wowe ushobora kumviriza ujya mureke ariko umenye ko hari abandi bariko baramwumviriza. Ariko abantu benshi bavuze bati iyi generation kabisa ni vya bindi konzi ya King Kong ushobora kuyihindura ati konzi ya Jesus na wapiga konzi ya Jesus ijya ni gospel cyane. Ifu gutahura ikintu kimwe sibyo abantu bose ntibaba bari kuri level imwe uko batahura ibintu sibyo. Rero fo kwemerera umuntu le droit yo gukura yo kugerageza ivyo yiyumvira hanyuma ukamuha umwanya wo kubona ko ari byo canke atari byo.
ariko kuguma uhonda ikintu cyose kije ikintu cyose rero wahonda kubera kitajanye juste n'ingene wiyumvira bituma hatabaho croissance kandi bituma hatabaho diversité wowe niba ico kintu utacumva ntabe ivyo wumva Dudu yumva iki je numva ivyo nkora je ndavyumva kandi hari abavyumva abandi ego kandi ugaradukundana haba ivy'abandi n'ivy'abandi none urabonze kubona babura abantu ntibabura abantu none barabura abantu bayabwira barabura abantu ariko arabavuga bati nukuri kw'Imana twe tubadukereye ijambo abavuga baravuga none nawe ntubuza abavuga kuri hajya kuri channel yawe ujya ufise ama comment yose ni positive oya exactly abavuga bazovuga mbwa ifogo umuntu umwe wese umwanya wo gukura umwanya wo gupima kijya na kiriya akabona ko atarico ntubuze umuntu kujahajya cyane gupima kiriya ahubwo umureke afata kanya birabe hanyuma umubazi ico yakuyemo ndio umubazi ico yakuyemo uvuze amajambo menshi cyane none wayumvise nayumvise nuko Dudu akaba bivuze neza cyane uravye ingene mwandika indirimbo kera ukaraba pete ubingene yo barandika indirimbo hari itandukaniro nimba ari hari ko Yesu atigeze ahinduka niki mwohindura canke bo bohindura kugira gospel yamareka kanovera ingene twandika indirimbo kera none siko tuzandika n'ubu ndi mu nkanje dufate nk'akarero public zitandukanye zikenera message zitandukanye ndaguha nk'akarero je sinandika nka Apollinaire burya je nandika nka Apollinaire sinandika nka Apollinaire nibaza ko ntandika nka Redemption nibaza ko Redemption bandika kwawe sinandika nka iyi groupe ya Victoria Steam je ndayikunda cyane mbwa sinshobora kuririmba uko baririmba mbwa ndakunda ingene baririmba umunsi umwe naho rusotiriya Imana inshoboje ndashobora kuba hostinga kuri stage umunsi umwe arumva mugabo sinshobora kuririmba ibyo baririmba rero iyo uvuze ngo ukuntu twandika kera n'ukuntu bandika je mbona evolution je mbona bariko babwira abantu biki gihe ntibariko babwira twebwe abakovongo bakiyagihe no abantu biki gihe bafise uko bumva ni mo kunanje usaba fan bakuze je nsaba fan bakuze kubera ndakuze batwebwe bamwebwe yego ngabo ugiye kuraba Victoria Steam ntushobora kubabuza kuririmbira bajya abantu none bajya abantu ushaka tubashire bijya ibintu byacu nuko uriko tubwira ibintu bikomeye cyane turi mu gihe tubona hari kwaba amahiganwa menshi cyane Braro disanzwe ikora ifanta irakora n'ibinyobwa bindi vyambi ako tubona pre-music turabona fanta music cyangwa ikindi kintu kinini cyane cyagutse cy'amahiganwa ya gospel kubwa ucakira gutura urabona ko rikenewe kugira ngo rikuze izo mpano jewe nta higanwa nemera bro je nta mahiganwa nemera uheganwa nande like umva turiko twerega ntituriko turerekana talent turiko turavuga umuntu umwe yitwa Yesu none tuhiganwa gute jewe ibyo mahiganwa ntabyo nemera nta nivyo ndaba ahubwo cyane je nibaza yuko kugira ngo gospel itere imbere nibaza yuko amashengero yacu niyo yarakwiye kubijamo akaraba abantu bari wabo bafise ikintu kiri special kuko urashobora kubona ko umuntu afise ikintu kiri special hama rero bakaba investisamo je wantuka ndongoye shengero nuko no bigenza no ropera amatara kandi kuyahopera ntibigoye ufikura abantu ukuntu bariko baritaba ufikura abantu ukuntu bariko bariyumvira ukuntu bariko baramwiyumvira ko ni ibintu bisanzwe mugabo kubarushanishwa sinigeze jewe ntibyigeze binjamo mu myaka yanyu mwarasohoka mu bihugu byinshi na caca no Rwanda hirwa haraba ibiteramo muri kumwe n'aba Alex Dusabe ndamuramutse ndumufana wiwe ndifuza kuzomukoresha ikiganiro ndakunda indirimbo ziwe muri kumwe n'abandi baririmbyi benshi cyane ariko ubugiye kuraba apaka igiteramo geruka kuba cha David murakora n'igiteramo mbere na Israel Mbonyi yashobora kuvuga ati narasumiye kumva kanovera k'abantu kaba ndabite muri terme dusanzwe ukoresha kaba legende muri musique mu mucyo wa gospel ndumva ndyohewe cyane ariko ugiye kuraba ubu
ntimwari ko iyi nouvelle generation niraronka amahirwe yo gukora ibiteramo cyane mu gihugu cy'Ibanyi cy'u Rwanda cyangwa isoke cyane nkuko mwe mwabigize bizoza bibaza ko habura iki nibaza ko habura nibaza ko habura promotion nziza urumva kandi nibaza ko habura kubahuka urumva kuko twe twarubahuka urazi ko Apollinaire yigeze kuja kugira concert i Kigali arahamererwa nabi muga ntibyamubujije gusubirayo rero hariho agatima ko kurinda umuntu abwirizwa kugira ngo asohoke ave muri box yiwe nyaza yuko hakenewe promotion nziza kandi biriko birazerega nibaza ko hakenewe promotion nziza hakenewe gusunika ibintu neza hakenewe kubigira byinshi bikaba byinshi kuri vitesse nini voilà hanyuma rero abantu bo mu Rwanda nabo barakunda umuziki burya barakunda umuziki un certain moment baca batangura guhamagara pana mu Rwanda gusa kandi no mu Uganda no muri Kenya basigaye bumviza indirimbo zino zo ngaha iwacu nuko kandi zivuga mu kirimi batumva kintu ciza cyane nuko abarundi bariko barakukurikirana ha abarundi baba ngaha no kuba n'ababahanze abifuza kugera aho ugeze canke banaharenge bafise iyo mpano nico kintu kidudubiza muri bo kijanye no kuririmba indirimbo zo guhayagiza Imana bakora iki nacacana ko umuziki uko imyaka igenda utera uhinduka batangure nibatangure baratanguye mu cumbi wabo baratanguye aho bari nta kintu na kimwe tukora ubu canke turiko turakora ubu twatanguye tuzi byose twagiye tubimenya kubera umwanya abandi bamwebwe ugenda ubona wiga utahura mugabo udatanguye ntushobora kuronka n'abaza ntushobora kuronka n'abakubaza ibyo urimo ntushobora reka rero kuva mu cumba uja habona bafonse kwindi poem imigambi yakazoza ka hafi ya Dudu ni yahe turi muri saison ya content turiko turasohora indirimbo shasha hari n'izindi muri iyo minsi tuzoba turiko turasohora donc ahanini ubu turi focused kuri content cyane gose kurusha n'ama-evenement ama-tournée iki dusa n'abantu babihagaritse ariko bon team yanje isa ntiyabihagaritse ubu turiko turashaka gukora ibintu bya content gusa hanyuma rero mu nyuma nibaza maybe nka next year nibyava kuba dukorana n'ababonye bibereye bashobora kugira ico bakoze kubijanye na tournée kuko nibaza ko by the end of nibaza nko muri juillet mwaka uza nibaza ko tuza duhejeje iyo saison y'indirimbo shasha Dudu ndagushimire cyane nike kirushaka ikintu tuva gatsavuze nike kirushaka ikintu tuva gatsavuze icyo twari kuva ngaho tutavuze je ico nibaza ikintu wumva ngabwiye abantu cyangwa kantu wumva kanyuma kasa kanyuma n'agakingarugi kuko nubwo mufe n'agakingarugi bon no kubashimira je nashaka gushimira abantu bumviriza izo ndirimbo bakazisharinga bakazitanga nashaka kubashimira cyane kuko baba badufashije akazi kanini ko kuzishikiriza abandi ko gutuma ibyo tuvuga byumvikana mu bandi nashaka kandi gushimira nyene namwe abanyamakuru n'abanyabiganiro nyene nk'ibi kutwakira kuduha akanya turamukiza abantu bari Nairobi ndazi vuba cyane arasubira inyuma yes ndababwira kabisa reka ndabashimire mwewe mwese mwavyo murimo murabana natwe shimira vyimva mutima Dudu wagize neza cyane mwakoze cyane natwe kutwakira nizera ko nikindi gihe nitwabamagara muzo twitaba pizza umukaba w'indi ndiribiza vyose bivuno ku mubiri kuko vyose birabaza ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista ula ushuro mushuro hushura none